namwe bakunze ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ndabaramukije ndabanikaze Amakuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kutihanganiranira hagati y'imigambwe ngo biri mu bituma ibibazo bijanye n'iterambere ry'igihugu bititabwaho nkuko bishikirizwa n'urongoye umugambwe SNL agatongwasa nayo mu ihuriro ry'imigambwe ngo kutihanganiranira biribonekeza ku mitumba bakemeza ko bagiye kwishikira ku mitumba kugira bakureho uko kutihanganiranira. Muravyumva muri ano makuru mu gisata c'amagara y'abantu abavyeyi bababa amajana 340 ku bihumbi 100 barapfa bahitanywe n'imbanyi nayo ibice 45 by'abakenyezi nibo bipimisha imbanyi ku gihe nkuko bivugwa n'ishirahamwe ry'abakirizi babinonosoye Sage Femme kuruno wa kane. Idonido ryana yandi ni mukanya sangwa ikaze. Ndasuye kubaramutsa inkuru mwimwe ukwayo. Uno musi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatowe kubicegera c'umukuru c'urongoye nako umuryango w'ibihugu by'ubuseruko n'ubumanuko komeza mu nama igira 22 y'uwo muryango yabereye i Lusaka muri Zambia kuruno wa kane nkuko tubisoma ku rubuga rwa Twitter rw'ibiro by'umukuru w'igihugu. Tubandanirize ano makuru mu gisata ca politike. Umugambwe SNL ubona ko ukutihanganirana hagati y'imigambwe bituma gutorera umuti w'ibibazo by'ubukene mu Burundi byibagirwa. Umukuru wo mugambwe aratangazwa nuko mu ntara zitandukanye z'igihugu umugambwe wiwe utemererwa rimwe na rimwe gukora amanama, zimwe mu ngoro zawo zigasamburwa. Agatongwasa yifuza ko inzego z'igihugu bohagararira koko ubwigenge bw'imigambwe nkuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mabwirizwa abitegekanya. Yari kuri micro ya Alain Desire Bukeneza. Igihe imigambwe yemewe n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, hariho n'ibwirizwa rigenga imigambwe ryemera ko imigambwe myinshi ariyo ngendo ya demokrasi twubakira ko ngahi wacu. Ivyo bari bakwiye kuvyubahiriza kuko kuja kubumura permanence ico ni kimenyetso kigaragara yuko ari intumbero mbi cyane. Aha hirya muri Bubanza umurongozi umwe w'umugambwe uri ku butegetsi yaravuze ati uwihirahira agakodesha inzu yiwe umugambwe SNL ngaha intambara zoba yakije ngo izohiriwe ihereriwe, iyo nzu izobomogwa izogirwa gute? Uyo ntagayagaye hari n'ikintu kimwe bamugize. Ibikorwa by'imigambwe biba imisi yose mu ndinganizo yawo. Urafise ibikorwa vyagutse, urafise amanama ahuza abanwanyi bose ku mitumba, muri zone, muri komine, urabimenyesha intwaro n'imiburiburi amasaha 72 imbere y'uko icyo gikorwa kiba. Ubimenyesha wanditse nabo bakakwishura. Mugabo itumaze kubona yuko iyo bamenyesheje ahubwo ubu bakebuye baca barondera ico bitwaza kugira ngo wewe ivyo bikorwa bya ntubikore. Icambere na mbere nuko intwaro kuva hasi gushika hejuru abari muri yo batahura yuko bamaze guhabwa ayo mabanga yo guhagararira igihugu ku rwego baba bariko ntiba bakiri abanyamigambwe n'abatwese. Uyu munsi kuja kuvuga ngo umugambwe SNL ntukore ibikorwa vyawo sico kibazo gihanze Uburundi. Uburundi buhanzwe n'ubukene, Uburundi buhanzwe ibiciro biduga ku munsi n'iki. Nibicarira ivyo bibazo imigambwe niba bakeneye ko tubaterera ivyumviro tubibaterere, ahubwo bareke tubivuge ko niyo tubivuze bibaha kumenya ingorane aho ziri bagafata ingingo zo gutora umuti w'izo ngorane ziba zihari.
ihuriro ry'imigambwe ryo ngo rifise uruhara nk'ugumuhagarikizi arbitre mu gifaransa mu gihe habaye ukutihanganiranira mu vya politike urongoye iryo huriro abivuga yemeza ko ibikorwa vy'imigambwe bijuragizwa ku mitumba. Felicien du Burundi yemeza ko bagiye gutunganya ingendo ku mitumba kugira bakureho ivyo byo kutihanganiranira mu vya politike. Ubwa mbere hoho habariho amategeko agenga iryo huriro, iyo migambwe ibihurikiye mu ihuriro, iyo migambwe igendera kwayo mategeko. Rero tuca tumera nk'abasifuzi b'umupira w'amaguru, tuti ngaha warenze akarimbi, ngaha vyari kugenda gutya, tugatanga impanuro. Ikibazo ca CNL twarigeze no kubivugana mu nama twari kumwe n'umushikanganje w'intwaro hagati mu gihugu. Baravuze CNL yonyene nijya migambwe muhora mumva ngo utavuga rumwe na leta. Bo bavuga bati mbo twebwe ku rwego rw'intara cyangwa urwego rw'ikomine nta ngorane dufise. Ibintu bigenda kuba nabi tumanutse mu mazone, tumanutse ku mitumba. Ubu rero mu minsi iri imbere gatoyi twarateguye kugira ico kibazo kive mu nzira burundu. Twarateguye amanama azobera mu mazone, amanama azobera mu mitumba, y'abantu bose barongoye imigambwe ku rwego rw'igihugu. Tumanuke ku mutumba tubabwire tuti muratubona twese twaje ngaha, urongoye umugambwe CNDF ngo yari ngaha, urongoye umugambwe CNL ngo yari ngaha. Twebwe turababwiye yuko imigambwe mureka igakora. Abo bandi bantu bazokwitambika mu bikorwa byabo kabibuza, bazovuga urongoye umugambwe muri abo bantu baje ngaha azoyabahaye uruhusha. Naho bigeze kubera CNL guma ibishira imbere, twebwe natwe ndutahura igituma iguma ibishira imbere. Tuzishikire ku rubuga turi kumwe nabo, nawe nyene narimwo, hanyuma tuzorabe niyasubira ku rubuga abazomuhagarika. Ico kugwa ubwa mbere na mbere ho nuko amategeko yobandanya yubahirizwa agenga imigambwe n'impusha zitangwa n'umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu. Abo vyega mu ntara mu makomine bakazubahiriza. Ubwa kabiri nuko ihuriro ry'imigambwe giyemeje kubandanya nk'uko ryabitekanije mu bikorwa byabo bya minsi yose. Uruja ku rubu ihuriro rija ku rubuga kugira ngo ribandanye imigambwe rutanga impanuro kugira ngo zokwinjire mu matora atanduru ziriho. Mu gisata c'amagara y'abantu abavyeyi barenga 340 ku bihumbi 100 nibo bapfa bahitanywe n'imbanyi. Ivyo bitigiri vyatanzwe n'ishira hamwe ry'abakirizi babinonosoye Sage Femme mu gifaransa mu gihe kuri uyu wa kane ryahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuhinga journée scientifique mu bijanye n'akamaro ko gusuzumisha imbanyi hakiri kare. Urongoye iryo shirahamwe amenyesha ko abakenyezi bashika ibice 45 kwijana aribo bapimisha imbanyi ku gihe. Venuste Ngendakumana akamenyesha ko ubukene bw'abakirizi babinonosoye ari imwe mu mvo, agasaba leta kongereza abakirizi babinonosoye mu mavuriro. Ibijanye n'imfu zihitana abakenyezi n'abana babo mu gihe c'imbanyi mu kwibaruka n'inyuma yaho ziracari ku rugero rwo hejuru, aho dufise abakenyezi 334 ku bana 100 bavutse bakomeye. Murumva ko bikiri hejuru, aho mu bindi bihugu usanga ho bageze ku bice biri munsi
y'ijana. Twaba dufise ihangiro mu Burundi ko gushika mu 2030 twozigabanya izo mfu zihitana abakenyezi mu gihe cyo kwibaruka bibungenze n'inyuma yaho ku rugero g'140. Murumva ko impingikira ndende. Bikuru bibitera icambere no kuba mu Burundi abakirizi babinonose abasage femme bategereye abakenyezi, no kuvuga mu Burundi amavuriro menshi amwe bita amahopitalo mu gifaransa n'amacentre de santé menshi nta bakirizi babinonose bita abasage femme afise, naho bafise usanga ari bake. Ico ncambere kibituma. Ica kabiri nuko turetse n'umwuga w'abakirizi babinonose abasage femme, rero aba infirmier mu Burundi n'abasage femme niyo myuga bijana navuze nk'abo basinziriza, abapima ingwara, gushika no munsi mu Burundi nta gwego burumwe bita ordre professionnel iraronka. Mu gifaransa ni ordre des infirmiers des sages-femmes et ordre des professions alliés. Uburundi nico gihugu conyene muri East Africa, muri Afrika y'ubuseruko aho uwo mwuga ukomeye ku isi tudafise ordre. Bahinga bavuga yuko imbanyi ikurikiranwe hakiri kare ni imbanyi ikurikiranwe amezi 3 ya mbere, ni naho umukenyezi bashobora kubona hakiri kare ibintu bitarayangara, ingorane afise mu magara yiwe, ingorane umwana ari mu mbanyi afise bakanamufasha hakiri kare, ari ingwara afise bakazivura. Mu Burundi ibice 45 kwijana by'abakenyezi bibungenze aribo bashobora gupimisha imbanyi hakiri kare, no kuvuga mu mezi 3. Icokogwa rero nuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ngo kwegereza aba bavuzi babinonose bita abasage femme bakabaha akazi mu mavuriro mato ariyo bita centre de santé n'amahopitalo, kuko urumva ko aribo bahinga nk'uko mwabibonye banonosoye gukurikirana imbanyi no kwegereza abakenyezi, nibo bahinga bashobora gufasha kugira abo bakenyezi badapimisha imbanyi hakiri kare, tukabahimiriza tugashika mu kibano nk'uko mwabibonye ubutugezaho dushika mu kibano kugira duhimirize abakenyezi n'imiryango yabo abo bubakanye kw'ivyo bintu bitera izo mfu hakiri kare. Dusozere ano makuru mu ntara ya Rumonge, aho inka zirenga 100 zari zaturukijwe mu matongo y'ibigazi muri zone Kigwena muri commune n'intara ya Rumonge zafashwe kuri uyu wa gatatu. Eric Niyongabo arongoye iyo zone akaba ari nawe yararongoye ico gikorwa, avuga ko yari mu ntumbero yo kubahiriza itegeko ryo kororera mu mpongore. Inyuma yo guciya dabu banyene izo nka zarimwo n'izari zaje bari bazanye kugisha, zimwe zose zica zisubizwa banyenezo bagasaba kororera mu mpongore. Ni inkuru ya Jean Pierre Misago. Ku kibuga c'umupira w'amaguru c'Icabara aho twashitse, inka 24 n'intama 4 zafatiwe mu mirima y'ibigazi ku nkengera za kuzi Kamango, aho zariko zirarisha nizo zari zahakoranirijwe. Ariko Eric Niyongabo arongoye zone Kigwena ari nawe yararongoye ico gikorwa cyatanguriye ku mutumba wa Kanenge isaha ndwi z'ijoro buca ari kuri uyu wa gatatu, yamenyesheje ko ku Mayengo hari hegeranirijwe izindi nka 75 zafatiwe mu matongo y'ibigazi ku mutumba wa Kanenge muri iyo zone nyene. Ahaho warongoye zone Kigwena avuga ko hari hahindutse iraro, inka zo mu Kigwena niziva handi zikahazanwa mwijoro zigaca ziberayo. Izindi nka 16 zafatiwe ku mutumba Gashasha wo muri iyo zone nyene. Kubwo warongoye zone Kigwena, izo nka n'intama zafashwe zisubizwa benezo babanje kurihishwa ihadabu, kandi bumbishijwe ko babwirizwa kuzisubiza kuzororera mu mpongore umwe wese iyo yaje azivanye. Mu gihe hari abungere bizo nka zafashwe batashimye kuvugira ku vyuma bifata amajwi, bemanga ko baturutsa ukuri kwamye basebuja babanje gufumbatisha bamwe mu bapolisi bakorera muri ako karere 50 ku mworozi umwe mu kiringo kiri hagati y'indwi 2 n'ukwezi. Umukuru wa zone Kigwena avuga ko ayo makuru ataca yaziko. Jean Pierre Misago, tugushimire kuri iyo nkuru yawe. Ni no kuri iyo nkuru dusozereye ano makuru mu Kirundi twari twabateguriye. Dushimiye mwese mwayakurikiye, naho butaha.